nkicuza wabikoreye iki wampoye iki gira imbabazi wibuke basikahise agahinda kanje agahinda kanje Sheri, wumva umeze gute? Mbabara mu mutwe cyane. Nibyo muganga yavuze yuko wabaye cyane mu mutwe, ariko yambwiye ko bizakugenda neza ari buke buke, nzakumera neza. Nzakumera neza. Ubundi nashyize ngaho gute? Ejo aho numye umuntu akubwira usanga wavuga isanganya ikomeye cyane. Isanganya wavuye amaraso menshi ku buryo iyo hataboneka ambulance hafi ibintu bitari kugenda neza. Mwana wanje ameze neza. Sheri. Yohoze. Ibyo abaganga barakerakeje. Ariko umwana ntiyashoboye kuba. Sinari nzi ko zorizwa nawe birangira bibaye. Sinari nzi ko hazogera igihe nkicuza. Superbat irahingura amabati ya beige 30, beige 28, ubwoko bwose wipfuza n'amarangi y'amabati yose wipfuza. Superbat barahingura imisumari myiza cyane ikomeye cyane kuva kuri santimetero 3 kugeza kuri santimetero 12. Kaze muri Superbat wigurire amabati n'imisumari bikomeye cyane utosanga ahandi. Umva ndahakurangire ni haruguru ya Shanike, haruguru gato mu kuboko kw'ibibamfu ucubona akabarabara kitwa Avenue de la Culture, ni ku metero 250. Uzocubona inyubako nziza cyane ikoreramwo Superbat. Cyangwa ufise icubaza telefona kuri Waga hejuru kaje nagakunze bareba waboreyo nagakunze
Aregwa. Dutahe. Ndeje mbanga. Kubera iki ngo tugende? Mba kunywa inzoga nkake. Oya, reka kugorekwa icyo ni shuri. Ngo ndagutaha. Nda. Ngo tugende. Baby ngo tugende. Ndeka. Kubera iki? Shaka kunjoka. Oya, inzoga uzozinywa neza ngo tugende. Ejo dufite examen. Reka rero izi nzoga ntusubire. Twakurisha? Sawa. Tambuka neza. Madame, wihangane cyane. Igihe twari kumwe n'abagenzi banjye muri salle d'operation, twabonye igishoboka kugira tutabara ubuzima bw'iwawe, twahisemo gukuramo igitereko. Prima wihangane. Mugabo kumbwira ko tuvugana mwankuyemo igitereko. Ndazi ko bigoye kwakira, ariko ivyo ndakubwiye niko kuri kandi wihangane vraiment. Ngo mbakumbwira ko rero dusogende mayiwe ko n'umwana kandi n'ubuzima bw'imiruho agahinda kanje ka buri munsi jewe ndananiwe sinari nzi ko zorizwa nawe birangira bibaye sinari nzi ko hazogera igihe Wesha. Byuka nyarutse. Ibi ni biki wankoreye? Nizere yuko ndiko ndiyumvira atari ibyo. Wabyubahutse? Sinakize. Twashyize ngaha kwanza sanga. Twiboneza gusa. Oya be, je baruka turi mu kabari. Nta nibyo uzi gusa uzi kuza ungira ibyo ngira gusa. Mana yanje ngiye kuba uwanje je mama wanje namusezeranye yuko ibi bintu nzabikora ariko ngize mariage urampemukiye neza urampemukiye Kenagize Imana gusa simbe natwayinda reka twibaze ko ibyo twagize atari ibyo basi twariko turarota be urabizi ndagukunda sivyo kandi nje simpaka kugira nabi sivyo kandi nubwo noguheba je niba hari ikintu cyabaye nta kintu na kimwe napanze je mereko turi mu kabari sinzi ko twose ngamba baye ahubwo ntangaye kubyuka mbona uri ngaha Mutsanje nigiye Mimutsu yanje nambare nigiye Byakoze urabizi Bisinzi byakoze Wiboreza gusa wiboreza nawe ndiko ndafasha umuntu mutsima wibaza ngo nicyo ibintu nari n'imyaka myinshi
Nindireke kireke. Ariko byose nubihinduye ubusa. Sheri, pardon. Nanje ariko naniteze ko ibintu biba. Byabaye isanganye. Mbabarira, Sheri. Sije byavuye ko. Iriya muduha izoga. Ndazi yuko waruhamiye kwita umuvyeyi kandi nanjye bazi ko nari ndavyiteze kandi narabiryoherera ariko Imana niyo isubije niyo yamuduhaye kandi niyo imwisubije twizere yuko izodushumbusha itwongerera undi mwanya Sheri kwingezera yihangana ndagukunda urabizi je nataho yuko Imana ari Yesu itanga umuntu ikongera ikamwisubiza babareye ko kuriya rero haguruka Sheri haguruka bazi twizere gusoza Mukobwa wanje ikigira urinangica umutima kandi ndumva amarira yawe yose n'umubaro wawe wose ariko igikuru si uko wokwicurikira canke ngo wihebure warakwiye kwiha amahoro wenyene uko inyuma y'ivyo ukeneye kunezerwa kandi ukeneye kubaho neza Mare muri kano kanya asa n'umuntu numva ko ndi mu kinogo ntazi yogerera umwana wanje amfiriye mu nda ikigeretse kuri ivyo kibabaje kurusha nuko ntazonangira no gusaba ndikumva nka umengo umutima wanje hari umuntu ari gufata icumu aguma cumi gasubitsa nkabazwa n'ukuntu nshobora no kurira nta muntu n'umwe ashobora kumpoza nta muntu n'umwe amfashe mu mugongo ndahari ku bwawe nta kintu na kimwe kizogushikako kandi ndagusezera niko je atanu umunsi n'umwe uzokwigera buri umuntu n'umwe akuba impande jewe ndahari kandi ikirenze no ngaho Angeli erega uri uw'agaciro kandi ivyo bibazo ntibikakwiganzira Mare nta gaciro ngifise kigeretse kabiri ibiganza vyanje ubona nta yandi mahirwe bifise vyo kuzongera gufata umwana ese agaciro nabise ntakaye koko Angeli agaciro ufise ni ukuriho Angeli hariho mama benshi barabuze umwana kandi nabo bagira ko barapfa ariko akosa agaciro Imana yaguhaye aho kongera kubaho niyo mpamvu udakwiye kwicurikira cyangwa ngo uhe umubabaro umwanya na mutoya baho we wenyene kandi nyuma y'ivyo ndakwijeje neza ko bizogenda neza kandi uzovyibuka amajambo nakubariye Mara kandi ndagushimire kandi cyane bivuze wese umunsi nase umuntu afata mu mugongo akankomeza ndagushimira no kubwo amajambo mbwiye kuko no kuba nkiriho vyonyene vy'agaciro no kuba nafanye n'umwana wanje navyo ni vy'agaciro rero ndagushimira komeza intwari mukobwa wanje umunezero wawe niwo nishimira Igikomere Merci Bamari Igikomere
igikomere ise mu mutima wanje igikomere arambiwe n'ubuzima bw'imiruho agahinda kanje ka buri munsi jewe ndananiwe sinari nzi ko zorizwa nawe birangira bibaye sinari nzi ko hazogera igihe nkicuza wabikoreye iki Benda kubaza wampoye uracari kuri iki inzu yanje wahinduye akaburi wahinduye ku mpanda bama bararira imisi yose Kevin, ndashaka amajambo yawe meza. Ntabwo ushaka amajambo yawe bifuza. Aza nkubita ku mutima. Nimbona ko udashobora kuza ngo umbwire amajambo meza cyangwa ngo umpumurize. Ndagusavye vyihorere. hama rero pale ivyo bibazo ndakwiganiye nivyo maze mu minsi kuri ntakubesha ni wenyine n'umupare w'urugo rwacu nta wundi nobwira ikibazo mfise ubwa mbere bwira mpanure yumve ampa intumbero y'ingene novyifatamwo ni kuri je ndaroshe kabisa ndaremerewe niyumvire yuko ntazosubira kuronka umwana ntazoronka umuryango ni ibintu bindemerera cane. Okay, musanzwe ivyo uvuga ndavyumva kandi ndabitahura kumva ko babaye hama kandi ivyo wari wakoze byo kumwemerera sorti si amakosa ahubwo vyari mu nshingano zawe wari wakoze ubwo icyo utegereza gukora nk'umuntu w'umugabo kandi ukunda umupfasoni wawe. Ivyo vyashitse rero ndumva ko bibabaje ndagutahura birababaje kuba umupfasoni yogira ikibazo nk'ico kikavamo hama mu nyuma ukabwirwa amajambo yo kutazosubira kuvyara igitereko cavuyemwo biragoye kwakira nk'umuntu w'umugabo. Ihangane ntibitume wanka umupfasoni wawe ugume umukunda na cane cane ko igihe mwabana mwagira amasezerano yo kubana imbere y'umukozi w'Imana ntemeranije yuko muzobana mugatandukanwa n'urupfu. Rero nta rupfu rwabaye urupfu ntigwabaye ibi ni ibintu vyashitse kandi bigashikira wewe gusa bishikira abantu bose kuri nose si wewe wa mbere si wewe wa nyuma ushikiwe n'ikibazo. Ivyo rero ntagire icyo bihungabanya urugo rwawe niyo mpanuro noguha. Pare uko urakoze cyane urakoze kungira inama ko urazi ko uri umuhanuzi mwiza wanje kuva kera iyo umpanuye ijambo usanga rito reka hamwe no gusenga reka ngerageze kugira urugo rwanje burya ibintu bishika umugambi w'Imana. Ikibi naco no guhanura nuko ukwirinda kubishira hanze wirinde kugenda urabivuga ngo abantu babimenye kuko burya abantu ntashobora gufasha abantu iyo wagize ikibazo bagufasha gusambura kuko uvuga mu bantu atujya mugabo ntaco yanze nta n'umwana azovyara sindi carindiriye ntagira umuntu azogucisha mu ijisho ngo amenye yuko wahuye n'ikibazo kuko ikibazo gihaye umwanya niko kunanirwa ubwo rekana yuko ataco kikubwiye hanyuma nya kibazo naco
kibona ati none nk'ibi bintu nabikoreye iki ega naco cyo kwicuza kikavuga ati wayi je nakoreye umuntu ibibazo ari kaguma ryohewe kuri kinamugiriye nawe ari kaguma ryohewe ni kurema mu mutima gufata ibintu nkaho atacu bikubwiye niyo ntsinzi ya mbere n'ibibazo duhura nabyo pare ukuri ndagushimiye cyane ku mpanuro mpaye kuko urazi kuva kera mpanuye naragerageza akurikiza impanuro mpaye inama mbwira kandi ikindi hamwe n'Imana yanje izogenda neza hamaro na yari pose ntoya reka dusubire mu kazi ikorera sumba yakoze cyane kandi okay Chérie. 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 Nibiki kuri kurarira? Chérie bayi. Chérie naga. Bisa kunjyaho. Chérie kubera. Ndagerageza kwibagira ibyambaye ngibagira. Ndakira ibintu byambaye. Mfashe ndakubwira. Ijambo ry'Imana riravuga ngo dushime mu bibi, dushime no mu byiza. Niyo mpamvu ibintu nk'ibyo sheri dukwiye gusenga dusaba Imana inkomezi idufasha muri kino kigeragezo. Ntabwo dukwiye kwihebura kuko burya ibyabaye byose ni umugambi w'Imana kandi umugambi w'Imana ntaho uvugurutsa. Umugambi w'Imana urigenga. Imyaka myinshi ntegereje ko ibiganza byanje biterura umwana none n'amahirwe ndose gushobora kumuterura n'andi mahirwe noneho nzongera no kugenda. Sheri, Adonai nivyo twari tumushashaye twamwifuza mu buzima bwacu, ariko Imana kuba yamwisubije nishaka ryayo. Ihangana Adonai nubwo tutamubona ari mu ijuru iburyo bwa data, sinkekiranye yuko umunsi umwe tuzomubona nk'umwana wacu. Sheri, komera ndakwinginze, komera muri ibi bihe dukwiye gusenga cyane. Dukwiye gusenga cyane tugatawisha ak'Imana. Umunezero tutasangiranywe nawe ku isi tuzosangira nawe mu ijuru. Rigashira Adonai kuko ari mu ijuru yakurira ntaguma kubona ngo nawe hafasha vuru ahapfa babara. Reba sheri, reba wihangane. Ndagushimira. Ibibazo uramumetse ukandemesha. Ndagushima abasore imbaraga. Sheri, ariko ndagukunda. Nta mpamvu no kuba hafi, nta mpamvu no kuremesha. Seko, kandi akubwira neza yuko mu buzima nzokwama nkubera umugabo mwiza, umugabo akuba hafi, umugabo akuhumuriza mu gihe ubabaye. Okay. Amasheri, nagomba ndakwisabira imbabazi ikintu kimwe. Hari ukuntu nigenjeje neza kare ndakubwira nabi, mu mutima wanje nagumanye umubabaro bwo kuba naragusaba imbabazi. Sheri namakiye uba mahoro. Bakoze kumpa imbabazi Sheri.
amashyira ikindi naco ryama kadutekanye kuko ijoro rigeze kure. Igikomere bise mu mutima wanje igikomere arambiwe n'ubuzima bw'imiruho agahinda kanje ka buri munsi jewe ndananiwe sinari nzi ko zorizwa nawe birangira bibaye sinari nzi ko hazogera igihe nkicuza wabikoreye iki wampoye iki gira imbabazi wibuke ba sikahise